Bakunzi ba Ntengimwe ndabaramukije, amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose. Muraho murakomeye? Jewe ndakomeye ndashima Imana. Nitwa Hicintuka Sylvane ku bantu bambonye irya mbere. Nkunda gukora ibiganiro kuri shene ya Ntengimwe. Rero ndabahaye ikaze, ndakwakiriye wewe uba uravye ibiganiro vyanje irya mbere, nguhamagarira kwama unkurikira ugire j'aime na commentaire, kuko iyi shene yacu turahanurana, tukigishanya, tukanatera inkuru, tukanatwenga. Mu bushize narakoze ikiganiro mvuga kubigisha ku kuntu bakundisha abanyeshure ishure canke bagatuma abanyeshuri baryanka. Uyu munsi rero nje kuvuga ku mwuga w'abantu bakorera kwa muganga, baba abaganga canke abandi. Ndaja kuvuga ku ba docteur, ndavuga ku ba infirmière n'aba infirmier, ndavuga no kubakora kuri accueil, nongere mvuge no kubakora ubundi buhinga bwo gupima ingwara. Reka ntangurire ku kintu jewe nokwita déontologie professionnelle. Sindi umuganga, niyo mpamvu ntavuga kuri déontologie professionnelle y'abaganga. Reka mvuge déontologie professionnelle y'aba bibliothécaire, ari nawo mwuga jewe nize, donc novuga nti ndazi déontologie professionnelle yabo. Ndiko ndiga bibliothéconomie, narize ingene bakira abantu, utaravye uko umuntu asa, utaravye uko areha, utaravye iyava, utaravye icari, mugabo uravye yuko uwo muntu akwije amakondisiyo yo kwinjira muri bibliothèque urimwo, nimba bisaba abonema ukaraba yuko uwo muntu afise iyo abonema isabwa, nimba bisaba kuriha muri iyo bibliothèque akaba yarishe, canke nimba ari bibliothèque yakira abantu gratuitement ataco barishe, ukamwakira uko aje. Hanyuma nimba ari bibliothèque y'abana gusa, ukaraba ko uwo muntu ari umwana, donc ukaraba amategeko y'iyo bibliothèque utaravye umuntu ku gatwe kiwe, utaravye icari ngo umwinjirire mu buzima en dehors y'ibijanye bibliothèque wewe ukoramo. Rero aho narishatse kuvuga ku bantu ndabiroranishe n'abantu bakira abantu baje kwivuza kwa muganga, cane cane mpere kuri barya abantu bakira muri bibliothèque, ukora kuri accueil badusaba kuba uri umuntu ari souriant ou souriante, hanyuma ukakirana abantu akanyamuneza. Gusa nyene ntihabura abahaja batabikwiriye, ugasanga ntibakiriye abantu neza. Sinagiriye ubuntu bwo gukora kuri accueil ya bibliothèque, ariko wewe nimba uhakora ukaba utabikora neza, ugerageze wakira abantu ubanezerewe, ubatwengera. Mugabo sibo ngira mvuge ku munsi, ngira ngo nzobavuga ko ikindi gihe. Reka mvuge ku bakora kwa muganga, abantu bakira abantu kuri accueil, bamwe hariho abo twita abahita kuri accueil canke kuri guichet,
ni ukuri bategerezwa nabo kuba abantu bakira abantu neza, ukamutwengera. Nimba utari umuntu akunda gutwenga, naho nyene urafise ukuntu ushobora kwerekana yuko umuntu aje akugana ushaka kumwakira n'ubugwaneza. Iyo umuntu rero aje akugana akabona yuko ugomba kumwakira canke uri mu vy'iwawe, arabibona. Ari ushaka ari uwo abona ugira yakigwe neza, arabibona agatangura kugubwa neza, akabona yuko ico ashaka, ijambo arondera kwivuza ashaka, ko benshi baza bagana kwa muganga baba bashaka kwivuza. Iyo aje kwivuza rero akabona wewe uri kuri akeye, umwakiriye neza, atangura kugira icizere, akavuga ati aha hantu ndaja kuharonkera ubukiriro. Rero muntu ukora kuri akeye, nimba utakira abantu neza, menya yuko akazi kawe uriko urakonona, uriko utanga ishusho mbi y'aho hantu ukora. Nimba ari kuri dispensaire, nimba ari kuri hopitale, uriko uhaha ishusho mbi. Nukore neza, abantu bazoza bagana iyo hopitale, bazoza bagana iyo dispensaire, bumve bisanze. Reka rero mvuge no kuba infirmier canke aba infirmière. Jewe ndakunda kuvuga ikintu mfitiye icemezo, arico nabonye n'amaso yiwanje, canke numvise nkaba mfitiye icizere umuntu yakimbariye. Aba infirmière kenshi turabacako imbere yuko dushikira aba docteur. Umu infirmière usanga ari we afata tension umuntu, canke agapima ubushuhe, donc bimwe kwa muganga bita ngo reparametre. Abavyize barabindusha, nintakoresha amaterme abereye muraja kuntunga. Rero abo ba infirmière nabo nyene hari igihe usanga batatwakiriye neza. Niwaba uri umu infirmière ukaba utakira umuntu neza, nukuri na wewe uha ishusho mbi ahantu uriko urakorera, kandi si vyiza. Nawe woja ahantu ukakirwa nabi, nukuri ntiwonezerwa. Reka rero ntange akarorero. Jewe umunsi nibaruka, ndaja kuvuga ikintu ciza ku mu infirmière yanyakiriye, ndamushimira. Reka mvuge n'itariki navyariyeko, naho navyariye, kugira ngo uwo mu infirmière yari ahari izo tarike, nimba avyibuka, aje kumva ishimwe ryanje rimushikire. Niyaba ukora kuri hopitale militaire, ukaba warakoze muri iyo service, ukaba utibuka neza ko iyo tariki wari uhari, uje kubiraba kuko ndakeneye yuko tuzovugana. Jewe nibarutse itarike, reka ndazivuge mu gifaransa, c'est plus facile pour moi, le 18 janvier 2011 niho nibarutse muri hopitale militaire. Rero umu infirmière yari ahari mu gitondo muri salle d'accouchement, ndamushimira cane kuko yaramfashe neza, yaranganirije neza, aramperekeza mu rugendo narimwo rwo kwibaruka, amba hafi, aranyitaho, ndetse no kunsengera aransengera. Reka ndamushimire, ndamusaba nti nimba uraba YouTube, ino chaîne ukaba uyiraba, uzonyandikire niwaba ukiriho.
ego uzoba ukoze cane tube en contact. Hanyuma shimire kandi n'abanyeshuri bari bahari uwo munsi bari muri stage, nabo baramfashije. Harageze igihe ndi ku gise harya hageze yuko mpindukira kugira bumvirize umwana ingene ahema binanira, abo banyeshuri baramfata ukuboko bakamfasha guhindukira. Imana ibahezagire kuko si bose bakora gutyo onye, baranyeretse umutima w'urukundo, baranyitaho. Hanyuma ngira mvuge ikintu kibi nakiriye nabi, umuntu yakinkoreye amenye yuko nababaye, sindamuzi isura, ntazagire ngo ngira nje kwihora kuko nawe nibuka, kandi nawe nomwibuka sinomwihora kuko siko ndemye. Umu infirmiere yaje uwo twazindukanye ari muri pause, yari umudamu. Uwo mudamu vraiment yarakoze ikintu kibi cababaje umutima wanje, gituma ngira na image mbi y'aba infirmiere kiretse uwo twari twazindukanye. Donc igise caramfashe ndaboroga, hamwe mboroze nawe aba yampaye urushi, yarankubise cane ku kuguru. Mugabo nobabwira nti niwe yiyanduje, niwe yakoze icaha, kubera ko iryo kofe yankubise siryo ryambabaje kuko nari nsanganywe ububabare budasanzwe. Abazi igise nibo bomenya umuntu ari ku gise ukuntu aba amerewe. Rero sinababajwe n'iryo kofe ambabaje kuko uwo mwanya n'uwari kunca ukuguru ntavyo nari kumva, nababajwe gusa nuko kuntu ankubise, yiyumviriye ati nkubite uwo muntu kubera aboroze. Mbega nari mboroze vyamutwaye iki? Vyamumenya amatwi? Naderanjije abandi bantu kw'iyo sare? Ahubwo uwo mwanya nari ndahari jenyene, nta n'uwundi muntu yararindiriye kubaka, nimba ndavyibuka yararindiriye kwibaruka, nimba ndavyibuka neza yarahari. Rero nubwo yoba yarahari sinibaza ko muri deontologie professionnelle y'aba infirmiere canke y'aba docteur hoba harimwo gukubita abagwayi. Nukuri ngira ngo abaja kwibaruka sije nakubiswe jenyene, hashobora kuba hariho n'abandi, kuko uwo mudamu nimba peut-être ataranzi ngo hagire ikintu kibi noba nari naramukoreye avuga ati niho ndamuboneye reka ndamwishure ndamukubite. Ngira sijeje nyene nakubiswe, nimba ariho yaramboneye naho nta kundi reka nihangane, ngira niho yaramboneye kugira ngo anyishure nimba ari kibi noba nari naramukoreye, hama akaba ari handonkeye. Ariko sinibaza ko ari uko vyari bimeze. Yarankubise, hanyuma Imana imubabarire, ariko nimba ari agikora agifasha abavyeyi kwibaruka, ngira ngo twizere ko yabihevye. Niyaba atarabiheba naho azobihebe kuko ntaco bihindura. Hanyuma nimba hariho uwundi yoba abikora gutyo, si vyiza. Jewe iyo image yawe sinayifashe kubera eta nari ndimwo, ariko hashobora kuba hariho uwundi ashobora gufata iyo image, donc iyo visage yawe akayishira mu mutwe hanyuma akazokwihora. Si vyiza. Ushobora kuba uri umuvyeyi uzi n'igise ukuntu kibabaza. Rero gukubita umuntu atari bukwishure nibaza ko atari vyiza na gatoyi. Hanyuma ikindi kintu naboneye kwa muganga, hariho umurwayi yigeze kuba agwaranye nanje mu bitaro, hanyuma hariho abaganga biyemera ntuze.
azi yuko ngira ngo ari umuganga ari umwe ku isi. Yaraje arambaza ati madame duherukana ryari? Ndamubwira ntoya nti muganga jewe ibipimo nabigirishije aha n'aha 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 n'aha, ntitwari bwabonane. Ngo ke hanyuma arambaza ivyo yategerezwa kumbaza, donko araraba uko naraye biba biraheze ivy'iwanje. Hanyuma icambabaje rero aca abaza uwundi mudamu yari aryamye ku gatanda impande y'iwanje, aca aramubwira ngo madame ngo umeze gute? Aramubarira uko yumva nyene amerewe. Ngo muragenda ngo mukagwara ngo ama infection ngo mukibuka kuza iwanje ari uko mwaremvye. None unyumvira nk'uwo muntu yamufashije iki? Nimba ari we yoba azi no kuvura ayo ma infection gusumba abandi, uwo mwanya wari wo mwiza wo kubwira uwo murwayi gutyo? Ni ukuri abaganga bikebuke, nubwo woba ufise ububasha ubumenyi busumba ubw'abandi, umenye igihe uri bubimenyeshe abarwayi bawe, ubamenye ingene ubafata. Hanyuma hariho uwo munsi nja kwibaruka, reka mbanze ndawurangize ibindi nje kubigarukako mu nyuma. Donc aho muri iyo salle d'accouchement narahavuye bidakunze yuko nibaruka. Imbere yuko bantwara muri salle d'accouchement, wa mu infirmiere twari kumwe ameze neza yari yagarutse yavuye muri pause, aranje impande aransengera arambwira ati umuntu amenya ingene atangura urugendo ntamenya ingene arurangiza, reka ndagusengere. Okay nti uzoba ukoze. Uwo mwanya uko niyumvise sinobibabwira, ariko byarashitse ku mutima. Ico nashatse kuvuga nuko yankoreye ikintu ciza co kunsengera, ariko n'abadasenga arashobora gufata umuntu neza bijanye n'ukuntu yize akazi kiwe gakorwa, ntasenge mugabo umuntu akamufata neza. Rero baca barantwara muri salle d'opération aho baja kunkorera césarienne. Aho naho ikintu cambabaje ni giki? Uko ndavyibuka sinzi ko ari ukubera nari nagize ububabare bwinshi canke ntazi, mu mutwe wanje mbona hari salle nini, abakora muri hôpital militaire ngira ngo baraja kumpinyuza, bambwire bati ni hato canke ni hanini. Muri salle d'opération jewe ubwanje nabonye hambereye harehare. Uti hambereye harehare gute? Urumva agatenge navanye muri salle d'accouchement baranzanye kuri chaise roulante gushika ku mwango wa salle d'opération, agatenge nari nambaye baca bakanyakira ngaho nyene. Nca ninjira muri salle d'opération muri costume d'Adam. Muranyumva iyo mpuzu nari nambaye ninjiranye muraca muyibona. Ico rero carambabaje, ubu nizere ko vyahindutse. Naciye ngira defile, ndava ndinjira kuva kuri uwo mwango gushika ku gatanda aho baja kungirira iyo césarienne, ndiko ndatambuka abaganga bagira banyakire bambona. Murazi ko muri salle d'opération ntihaba hari umuntu umwe gusa, meme naho hoba hari umuntu umwe uriko uragendagenda uri muri costume ya Adamu. Nukuri ico kintu kirababaje kirateza isoni. Nkavuga nti
nubwo ibitaro vyacu vyoba bidateye imbere, karya gahuzu bashira imbere yawe kugira ntubone ingene operation iriko iragenda, bokakwambika canke bakakuronderera n'akangana nako canke akagasumba gatoyi, winjira muri salle d'operation wambaye, nimba kibujijwe ko impuzu yawe personnelle uyinjirana. Nivyo nibaza yuko impuzu yawe udashobora kuyinjirana kubera ko ushobora kwinjirana ama microbe canke ukanayasohokana, vyose birashoboka, abaganga barabizi kundusha. Ariko ico nagomba kuvuga nuko mukwiye kurondera agahuzu umuntu yinjira yambaye, akareka gutambuka imbere y'abantu ari gusa, ico kintu kirababaje. Mu bindi bihugu jewe ndamaze kugirisha operation, baramaze kumvura ntambaye, mugabo sinigeze mbona ubwambure bwanje ndi imbere y'abantu. Bakwinjiza muri salle d'operation uri ku gitanda cabo wambaye impuzu yabo, hanyuma nimba iyo mpuzu iyo shuka bayigukurako, barayigukurako mugabo ukaja kwikangura wambaye. Rero bantu b'Imana ndabasavye twubahirize agateka kazina muntu, umuntu mu gihe bishoboka areke kuba gusa imbere y'abantu nawe ariko arabibona, birababaza. Hanyuma ikindi kintu cambayeko, hariho operation, apana operation, examen bigeze kunkorera nayo nyene vyasaba kuba ntambaye, kandi iyo examen ndazi ko batayigiriye jewe gusa, n'abandi iyo examen irabaho, sije yahereyeko kandi sije yaherejeko. Aho hantu icambabaje nakiriwe n'abahungu bakiri bato, mugabo baba bato canke baba abakuze, nshatse kuvuga ibiganiro umuntu wakiriye uja kuganiriza. Imagine jewe ivyo bambajije numva ntashimye kubivuga pe, mugabo ibiganiro mugiriranira n'umugwayi, wirinde kuvuga ku mubiri wiwe. Ibaze nk'umuntu aza kukubwira ati yo ufise amaguru meza hewe, yo ufise amabere meza hewe, murumva yuko ivyo bintu ugiye kwinjira kumujija, kumuvuga icari, nukuri ico kintu si ciza. None nimba ari mu bihoho uraja kuvuga ngo ufise amaguru mabi? Hariho ahandi hantu nigeze kwinjira, ninjira nisize agaparfum, hanyuma uwunyakiriye arambwira ati yo umota neza, aca arambwira ati umota neza, ndabivuga ko umota neza, atariko iyo uba umota nabi ntavyo nari kuvuga. Mugabo urumva ako kameme kari akantu gasanzwe kuko ntikavuga umubiri wanje. Hariho abandi rero baja kukuvuga ukuri, uko waremwe, nukuri ivyo bintu si vyiza na gatoyi, biratuma umuntu atiyumva neza. Hanyuma abandi baganga reka nje ku badokiteri nabo. Abadokiteri nabo nyene hariho igihe bakira abantu neza canke nabi. Hariho umudokiteri, reka mpere ku vyambayeko jewe, nabwiye ko nkunda kuvuga mon experience. Hariho umuganga nigeze kuja kwivuzako, ntiyari n'uwo mu Burundi wanashima, donc nshatse kuvuga ko sindiko nshira urubanza abo mu gihugu iwacu, ariko ndiko ndavuga kugira ngo nimba hari igishobora gukosorwa,
gikosorwe kugira ngo umuntu yituye muganga aje kwakirwa yumva aguwe neza, yiyumve ko yisanze. Naragiye kwivuza rero ivi, hanyuma nari mfise ivi rimbabaza, hanyuma ndagendayo rimwe, ndagendayo irigira kabiri, ubugira kabiri rero niho yaca ambwira ngo madame, ngo je n'ai pas de nouveau genou à vous mettre. Je n'ai pas de nouveau genou à vous donner. Est-ce que toute vérité est bonne à dire? Je ne crois pas. Urumva rero, ego nivyo ivi ryanje ryari rigwaye, arabona yuko adashobora kurivura, mugabo nibaza ko inyishu yampaye itari ibereye, nibaza ko atari kumbwira gutyoye ko atagira ivi rishasha ryo kumpa, ngira ngo yari kuraba ukundi kuntu abinsigurira. Jewe wanashima ntivyanambabaje, reka sinababaye pe, ntimwumve ngo ndabivuze ngo narababaye, ntaco vyambariye kubera ko deja iyo ngwara mfise muri iryo vi nari ndabizi yuko adashobora kumvura ngo rice rikira, kuko yari yarambariye ati ibi bikira ari uko umuntu bamwopeye, atariko kubera imyaka ufise hataragera yuko bakubaga ihangane. Urumva, mugabo ico gihe aca aradombokwa ambwira ngo nta vi rishasha afise ryo kumpa. Naravyakiriye, ndashika ndabitera inkuru uwo twubakanye, aravuga ati vraiment niwe yababaye mu kibanza ciwanje wanashima, avuga ngo ariko ngo uwo muganga yizehe kweri, iyo nyifato niyo muganga kabisa. Urumva rero abaganga murabe ingene mufata abantu n'ingene mwoja murabakira. Sinzi ko abaganga nyene bankurikirana, ibiganiro vyanje babikurikirana, ariko wewe uja kunkurikirana nimba uzi umuganga mubana, nimba ufise umwana w'umuganga, nimba ufise umugabo w'umuganga, umugore w'umuganga, umuvukanyi w'umuganga, canke uwundi muntu akora kwa muganga, kuko sinavuze abadokiteri gusa, uje kumuha ino video yanje kugira ngo imushikire arabe ico yokosora. Hariho abandi baganga rero ugiye iwe, ubu rero ngira mvuge icashikiye umuntu yashingiye intahe ambwira umuntu yamwakiriye, arambwira n'iryo zina ry'umuganga yamufashe gutyo, mugabo ntaryo mvuga kubwo umutekano wiwe, abamufitiye confiance ntibace bayita kuko ngira ngo kari akamuciriyemwo, ariko sindabizi. Umudamu yagiye kumwivuzako aca aramubwira ati wewe, urumva yaragiye amwitura amubwira ati nkeneye mufashe, jewe ntibirakunda ko ndonka ikibondo. Murabizi yuko abaganga bashobora gufasha abantu batari baruka, iyo bikunze bakabafasha bakaronka ibibondo. Hariho abo bafasha bigakunda. Hanyuma uwo muganga aca atangura kumubwira ngo wewe ngo warongowe utevye. Muribaza umuntu aza kukubarira ngo warongowe utevye, mbega imyaka yo kurongorwa ni iyihe? Hari imyaka umuntu yogera ko ntaba akirongorwa? Umuntu aje kukwitura ugatangura kumubwira gutyo, wumva yogira icizere co kugukurako ikintu kimugirira akamaro? Ngo warongowe utevye, mbega yari yaramureheje aramwanka? Mwomenyera yari yaramureheje ngo murongore hakiri kare hama akamwankira? Nukuri n'akamaramaza ibintu abaganga mudukorera mwisubireko. Urumva? Hanyuma uwundi nawe agaca
harya uje nko kumubarira uti muganga uricaye niho ucicara agaca akubaza ati ugenzwa n'iki canke ubabara hehe, ukamubarira uti n'akarorero ntanze uti ndababara mu rubavu, agaca yumvise yuko ubabara mu rubavu, ntakubajije ati ubabara ufyonze, ntakubabajije ati n'umusonga wumva canke vyatanguye ryari canke ubabara uhagaze canke uryamye canke iki, muca mubibona ingene abaganga bakira abantu neza, ingene babaza abagwayi, ugaca ubona ubwo nyene aratoye ikaramu arakwandikiye paracetamol canke dafarga canke ibuprofene, arakwandikiye ubwo nyene, agaca ahaguruka agaca agenda akugurura umwango ati nyarutsa ndafise abandi nakira. Hewe mbarira uwo muganga wumva wosubira iwe kweri? Nukuri abaganga nk'abo mwikebuke murabe mwishire mu kibanza c'abagwayi, kuko abaganga namwe iyo mugwaye muja kwivuza ku bandi baganga, nimba uri umuganga wishire mu kibanza c'umugwayi, ishire mu kibanza c'umuvyeyi wawe, ishire mu kibanza c'umwana wawe, ishire mu kibanza c'umuvukanyi wawe, wiyumvire uti mbega jewe umwana wanje ndamutwaye kwa muganga bakamufata nk'uku nanje fata bano bantu vyogenda gute? Jewe ngiye kwa muganga bakamfata nk'uku nanje nafashe bano bantu vyogenda gute? Nuko ico nari mfise mvuga ku bantu bakora kwa muganga ni iki, tugire inyifato nziza abantu bakora kwa muganga mwese, Imana ibahezagire, amagara meza muri twese, tuzosubira.